Ivyo bivuze ko abakukuruke n'abasirwa b'abakukuruke baca batangura guhembwa hisunzwe iryo bwirizwa. Ariko ingingo ya kabiri agace ka kabiri y'iryo bwirizwa nyene iravuga ko ari itegeko ry'umukuru w'igihugu rivuga ingene bica bigenda. Kubera iryo tegeko ritari bwaboneke duhemba abo bakukuruke itariki ya 24 ruheshi 2026 twabaye turabikora nk'uko bisanzwe ku mezi ya Rusama na Ruheshi. Amafaranga arenga ko tuzoca tuyongerako ku mezi azokurikira. Abakozi ba leta bakiri ku mirimo bagize amasanganya y'akazi canke banduye indwara z'akazi baronkejwe umukando ungana n'amafaranga y'amarundi imiriyoni amajana. Mwaje kugira ngo mudufashe kumenyesha abarundi bose muri rusange na cane cane abakukuruke mu kazi n'abakozi ba leta bakiri ku mirimo ko gisanzwe gitunganiriza ibikorwa byaranguwe muri kino gice ca kabiri c'umwaka w'ibikorwa w'ibihumbi 2025 ushira 2026. Banyakubahwa bamenyesha makuru, ibikorwa byose ikigo ONPR kirangura bitegekanwa n'amabwirizwa n'amategeko akigenga. Ariko kandi ivyo bikorwa tubisanga mu gitabo ntunganyamirimo Plan d'action stratégique mu kiringo c'imyaka 5 duhereye mu mwaka w'ibihumbi 2026 gushika mu bihumbi 2031. Ni muri ico gitabo nyene tuvomamwo ibikorwa turangura umwaka ku mwaka mu ntunganyo y'ibikorwa n'uburyo bijanye twita PTBA. Bikuru muri ivyo bikorwa byaranguwe nibi bikurikira. Ikigo ONPR cahemvye abakukuruke n'abasirwa b'abakukuruke bangana 11,282 amafaranga y'amarundi angana imiriyaridi 8 imiriyoni 87 ibihumbi 938 amafaranga 340. Ayo mafaranga yari kurengayo dufatiye kwibwirizwa inimero 1 agakoni ubusa 5 yo kuwa 30 ndamukiza 2026 riduza agahembo k'abakukuruke. Ingingo yaryo ya 6 ivuga ko iryo bwirizwa rija mu ngiro umusi umukuru w'igihugu ashize ko umukono. Ivyo bivuze ko abakukuruke n'abasirwa b'abakukuruke baca batangura guhembwa hisunzwe iryo bwirizwa. Ariko ingingo ya kabiri agace ka kabiri y'iryo bwirizwa nyene iravuga ko ari itegeko ry'umukuru w'igihugu rivuga ingene bica bigenda. Kubera iryo tegeko ritari bwaboneke duhemba abo bakukuruke itariki ya 24 ruheshi 2026 twabaye turabikora nk'uko bisanzwe ku mezi ya Rusama na Ruheshi. Amafaranga arenga ko tuzoca tuyongerako ku mezi azokurikira. Abakozi ba leta bakiri ku mirimo bagize amasanganya y'akazi canke banduye indwara z'akazi baronkejwe umukando ungana n'amafaranga y'amarundi imiriyoni 312 ibihumbi 124 n'amafaranga 908 mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye no gutunganya neza ivy'ubutunzi uburongozi n'ibikorwa. Amanama 18 ategekanywa n'amategeko agenga ikigo yaratunganijwe mu ntumbero yo kwegereza uburongozi n'ibikorwa abanywanyi b'ikigo ONPR. Abaganga b'ikigo ONPR barashwaye mu ntara zose zigize igihugu c'u Burundi kugira basuzume uko amagara y'abanywanyi b'ikigo ONPR bagize amasanganya y'akazi canke banduye indwara z'akazi yifashe. Muri ivyo bikorwa abanywanyi basuzumwe n'abaganga b'ikigo ONPR bangana 638. Mu ntumbero yo kugabanya no gukinga amasanganya y'akazi abakozi ba leta bagirira bari ku kazi bariko baja ku kazi canke bariko baravayo haratunganije inyigisho himiriza kugira abo bakozi ba leta bamenye ibikunda gutera ayo masanganya
bongere bashiremwo uruhara rwabo mu kuyakinga, mu kwikingira no kuyagabanya. Ikigo ONPR caratunganije kandi inyigisho himiriza ku bakozi ba leta zo gutegura kare ubuzima bw'ubukukuruke. Izo nyigisho zibahimiriza gutegura kare ubuzima bwiza mu gihe abo bakozi batunganirizwa n'ikigo ONPR bagiye mu karuhuko k'izabukuru. Muri izo nyigisho zose abantu 1205 nibo bitavye izo nyigisho ku bantu 1290 bari batekanijwe. Ivyo bisigura ko ibice by'193 vyitabiriye izo nyigisho. Mu ntumbero yo kumenyesha abenegihugu ikigo ONPR n'imirimo kirangura, hararameshejwe ibiganiro ku maradiyo atandukanye mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu hagati. RTNB, Star FM, Igitega, Umuco FM, Butanyerera, Izere FM, Iburunga. Haranditswe hongera harasorwa ikinyamakuru gisohoka rimwe mu mezi 4 n'izindi nyandiko zitangaza ibikorwa n'imirimo birangurirwa mu kigo ONPR. Niki kiganiro turiko turaremesha kiza muri iyo ntumbero yo kumenyesha bene gihugu ibikorwa birangurwa n'ikigo ONPR. Mu ntumbero yo gukarihiriza no kongereza ubumenyi abakozi b'ikigo ONPR, inyigisho zari zitegekanijwe kuronswa abakozi muri aya mezi 6 y'igice ca nyuma c'umwaka w'akazi 2025 ushira 2026 zaratanzwe zose. Zimwe zadishingiye ku burongozi bwiza hamwe n'intwari ibereye, izindi nazo zikaba zaronkejwe abakozi 104. Abakozi 13 nabo bararonse inyigisho zijanye n'ibwirizwa rigenga amasoko ya leta. Ikigo ONPR carabandanije gusukurwa neza kugira ngo inyubako zibungabungwe. Amashurwe meza yaratewe mu kigo n'inyuma y'ikigo. Uruzitiro rwose rw'ikigo rurasirwa amabara aranga igihugu cacu. Inyubako zimwe zarasanuwe. Ivyo byose vyakozwe mu ntumbero yo gukorera mu kibanza gisukuye kandi kirimwo akayaga keza. Mu ntumbero yo kumenyesha ibiharuro ikigo ONPR gikoresha canke cisunga mu gutunganiriza abacitura, haranditswe igitabo gisohoka haheze umwaka. Ivyo biharuro bishingurwamwo citwa annual statistique. Mu ntumbero yo gukwiza no gukingira ubutunzi bw'ikigo ONPR, turabandanya dukurikirana ibikorwa byatangujwe byo kubaka inyubako y'akarorero igeretse 6 ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Ico gikorwa cyo kubaka iyo nyubako cashinzwe ikigo ONPR obuha. Banyakubahwa bamenyesha makuru, ivyo nivyo bikorwa bikuru vyaranguwe n'ikigo ONPR mu mezi 6 agize igice ca kabiri, arico ca nyuma c'umwaka w'ibikorwa w'2025-2026. Muri rusangi rero ibikorwa byose byari bitekanijwe byararangutse kandi turabyishimiye kuko byagenze neza. Bike byatevye kuranguka byatumwe n'inzira ndende bicamwo bitekanijwe n'amategeko agenga amasoko ya leta. Ndabakengurukiye ko mwantije amatwi n'ivyuma byanyu. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.